Reka nsubire kubahereza mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho mudukurikirana muherereye mwe banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri ino mbonesha kure yacu kandi yanyu Muhuza TV. Uyu ni umwanya tugiye kubagezako amakuru y'ibiriko biravugwa bigezweko ngaha mu gihugu c'u Burundi, akaba ari amakuru tuzagaruka kuri vyinshi bitandukanye. Ni amakuru ahanini tuza kugaruka ku nyishu zatanzwe n'umukuru w'igihugu Nyenicubahiro Evariste Ndayishimiye, cane cane ku kibazo yarabajijwe kirabana n'ishirahamwe Sotrevo rigiye kwimba bwa butare bw'imurehe, bwa butare bwatowe muri uyu mwaka. N'amasezerano benshi bibajije ko vyinshi bakibaza nyene rishirahamwe canke se n'ibindi birabana naryo vyose ntuze gucikanwa. Ndabaye kazi rero muri ano makuru bivanye naho mudukurikirana muherereye muri ngaha mu gihugu c'u Burundi mu ntara zigize ubumanuko, ubuseruko, uburaruko, uburengero, abari mu bisagara bitandukanye, abadukurikirana baherereye hanze y'imbizi y'igihugu c'u Burundi nko mu karere ka Afrika y'ibiyaga binini, abari ku mugabane wa Afrika ndetse no makungu ya kure. Mwese ndabaye kaze muri ano makuru. Nubwo rero abarundi batari bake bari barindiranye igishika kumenya nimba ishirahamwe Sotrevo rigiye kwimba ubutare bw'imurehe ryo barikomoka mu Burundi canke hanze y'igihugu, Perezida Evariste Ndayishimiye yanse gutanga umuco ahubwo akwepa ikibazo nk'uko abasesanguzi babivuga. Umumenyeshamakuru yaramubajije ati iryo shirahamwe ni ryo mu gihugu kihe? Ese ryo bari rifise uburambe bungana gute mu gucukura ubutare ku buryo abarundi bogyizera? Kino kibazo yoba Evariste Ndayishimiye canke se umushikiranganji ajejwe ivy'ubutare n'agataka Ibrahim Uwizeye bijeje abarundi ko borindira umwaka ugahera uko bazobona ibikorwa bishimishije vy'iri shirahamwe. Ikindi gikomeye kandi nuko ubu Evariste Ndayishimiye yahinduye imvugo ati izijya 200 nizo tuzobanza gukuramwo hama twiga uko tugabura 80 zisigaye. Ni ikinyoma gikomeye cane. Bamwe bati ese none boba baryemereye ata amasezerano akozwe ku buryo ibice 80% ata mugabane uzwi leta izoronkamwo? Ibi kandi bikaba biza bihushana n'itangazo ryasomwe n'umuvugizi wa leta y'u Burundi aho yavuze ko leta izoronka ibice 20% ku mwimbo w'ubutare ugurishijwe, Sotrevo nayo ironke ibice 80%. Abasesanguzi mu vya politike ndetse n'abakurikiranira hafi ingene ivy'amasezerano vyasiguwe neza bo bavuga ko biheza bikerekana ko iri shirahamwe Sotrevo ryo bari rimwe akarwi k'ibihangange muri CNDD-FDD, mbere kandi ngo n'umukuru w'igihugu nawe akaba afisemwo umutahe udasanzwe nk'uko bavyigana. N'abantu benshi bashikirije ivyumviro vyabo tuza kugarukako. Tubibutse ko kwigenekerezo ya 23 Kigarama uyu mwaka aribwo inama idasanzwe y'abashikiranganje yakoranye yari ifise ikibazo kimwe gusa, kwemeza amasezerano n'ishirahamwe Sotrevo Mining Company rigiye gucukura ubwo butare. Leta ikavuga ko iryo shirahamwe ryandikiye leta y'u Burundi muri Gitugutu uyu mwaka w'2024 risaba gucukura ubwo butare. Amasezerano yasinywe akavuga ko amafaranga azova muri ubwo butare nyene leta izotwara ibice 20% na societe yo ikaronka ibice 80%. Kuva muri ruheshi rero nibwo abarundi bahawe iyi nkuru y'igitangaza. Perezida Ndayishimiye ubwo niwe yitangarije ko bari baherutse kubura ubutare bwanyigijwe n'abazungu burahitwa Murehe mu ntara ya Kirundo. Aha rero nibwo Perezida Ndayishimiye yaharuye amafaranga y'umurengera azova muri ubwo butare, acarangiza avuga ati abarundi bazojya gushika ku muhero w'isi. Ingene rero vyasiguwe uburyo abarundi bahawe ibice 20% nayo Sotrevo ikazotwara ibice 80% ivyo benshi batasobanukiwe. Nivyo tugiye kugaruka ko muri ano makuru. Ufyonde subscribe canke sabone niba utari wafyonda kugira ngo tuzocekanwa dushikiriza, usangize kandi no makuru bagenza aho bari hose kugira ngo nabo baje baramubambira bashikirwa n'amakuru dushikiriza. N'umuza TV rero ndabaye kaze muri ano makuru. Abarundi ngo baraye bahawe inyishu zimeze nk'irementanya. Mu kiganiro Perezida Ndayishimiye yaraye aremesheje ku banyagihugu n'abamenyesha makuru, yarabajijwe ikibazo gikomeye cyane kijanye n'amasezerano yo gucukura ubutare bwa Murehe mu Kirundo. Leta igiye kugirana amasezerano na societe yitwa Sotrevo Mining Company nk'uko vyemejwe n'inama shikiranganje idasanzwe yakoranye ku igenekerezo ya 23 Kigarama uyu mwaka w'2024. Umumenyesha makuru yarabaje neza kino kibazo nk'uko abenshi bari basanzwe bavyibaza. Hano hari uduce dutatu duhambaye muri iki kibazo cy'umumenyesha makuru. Agace ka mbere, ese Sotrevo Mining Company yavuye hehe? Bene yo ni bande? Icya kabiri,
Soterevo Mining Company ifise uburambe bungana gute mu vyo gucukura ubutare? Ese bari maze kubucukura hehe? Ikibazo ca gatatu kigira kiti kubera iki Soterevo Mining Company izoronka ibice 80 kw'ijana y'amafaranga azova mu icukurwa ry'ubutare nayo leta y'u Burundi karonka ibice 20 gusa. Inyishu zatanzwe na President Ndayishimiye afadikanije n'umushikiranganje Ibrahim Uwizeye. Ivyo bavuze biratandukanye rwose n'ivyanditswe mu itangazo ry'inama shikiranganje. Ubu rero ikibazo gisigaye nico kumenya ko twizera ivyavuye ku munwa canke ivyanditswe. Duce kubihambaye biri muri izo nyishu. Soterevo ni yande? Yoba President Ndayishimiye, yoba Ibrahim Uwizeye, nta numwe yishuye kino kibazo. Inyishu zabo zarumvikanamwo ko badashaka kuvuga bene iyo sosiyete. Itangazo ry'inama shikiranganje rikavuga ko kwigenekerezo ya 19 Gitugutu uyu mwaka w'ibihumbi 2024 ishirahamwe Soterevo Mining Company Limited ryandikiye umushikiranganje w'ubutare n'agataka ikete rimumenyesha ko ryipfuza gucukura ubutare bwa Murehe. Lettre de manifestation d'intérêt. Iryo kete rikavuga ko ubutare bwa Murehe bwo bungana n'amatoni imiliyoni 12 n'ibihumbi amajana 7 bugizwe na cassiterite, colombo, tantalite n'ubundi bigendana. Mu nyishu yiwe President Ndayishimiye yavuze ngo erega ni twebwe twabahamagaye abo ba engineer. Iyi nyishu ya President Ndayishimiye iragoye gutahura. Uti ni twebwe twabahamagaye, ibisigura ko ari inde yahamagaye aba engineer ba Soterevo. Akambere yoba ari President Ndayishimiye ku giti ciwe yakoze societe acahamagara aba engineer azokoresha. Muri ico gihe Soterevo izoba ari societe ya Ndayishimiye. Icya kabiri, ese yoba ari President Ndayishimiye nk'umukuru w'igihugu yahamagaye aba engineer aca basaba gukora Soterevo. Muri ico gihe naho izoba ari societe y'aba engineer gusa. Hano rero igipfungu kikaba cyose ico bikoze inyishu ya President Ndayishimiye ngira avuguruza itangazo ry'inama shikiranganje. Mu gihe iryo tangazo rivuga ko Soterevo ariyo yarondeye leta y'u Burundi, President Ndayishimiye we yavuze ko ati twebwe twirondereye aba engineer. Ikindi kandi ese Soterevo ifise uburambe bungana gute mu vyo gucukura ubutare? Iki ni ikindi kibazo nanone kibazwa na benshi. Ikibazo naco nyene ni cishuwe. Itangazo ry'inama shikiranganje ntiryigeze rivuga ico bafatiye ko kugira bemerere Soterevo Mining Company gucukura ubutare bwa Murehe. Mu nyishu yiwe umushikiranganje Ibrahim Uwizeye ntigeze avuga iryo shiramwe ntigeze avuga igihe iryo shiramwe ryoba rimaze gucukura ubutare. President Ndayishimiye we yishuye ko muri iryo shirahamwe harimwo umu-engineer amaze imyaka 40 acukura ubutare. Ibi bintu benshi bakavyita kamaramaza nkuko Pacifique Ninahazwe yabitangaje ku rukuta rwe rwa Facebook. Ati kugira umu-engineer amaze imyaka 40 acukura ubutare biratandukanye rwose n'uburambe bw'ishiramwe mu gucukura ubutare. Gucukura, guhingura no gushora ubutare ni igikorwa gihambaye kibamwo ubumenyi bwinshi. Ngo biragoye kumva rero ko leta nzima ihitamwo ishirahamwe ritagira uburambe na butoye mu gikorwa gikomeye nk'ico. Akibazo ati mbega aho kwifatanya n'ishirahamwe ritazwi ni kuko leta itari gupfuma ishinga ishirahamwe ryayo ricukura ubwo butare hanyuma igasaba bishoboye bagashiramwo umutahe. Nako kandi ikindi kibazo cibajijwe ari isi vy'ibice 20% na 80% vyo ni biki? Umushikiranganje Ibrahim Uwizeye yishuye ko abantu batasumye neza itangazo rya leta. Yapfuma atubwira ko umunyamabanga mukuru wa leta Jerome Niyonzima vyamunaniye kwandika ivyavuye mu nama shikiranganje yo kwigenekerezo ya 23 Kigarama uyu mwaka w'ibihumbi 2024. Ibrahim Uwizeye akavuga ko ayandi mashirahamwe yahora aza gucukura ubutare akabushora hanyuma akabwira leta ko atungutse bigatuma leta atacikuramwo mu butare. Aha Ibrahim Uwizeye akavuga ko imbere yo gutangura ibikorwa Soterevo izobanza gutanga ibice 20% yazova mu vyo bazocukura hanyuma ayazova mu bice 80% baze bayagabure mu nyuma maze ishiramwe rihomvye rize rihombane ryonyene. Iyi nyishu ya Ibrahim Uwizeye nayo benshi bakavuga ko iteye isoni. Ni gute Soterevo yotanga 20% yayo izokwinjiza ikabikora itaranacukura ngo ibone umwimbu itazuka isoko mpuzamakungu y'ivyizimbura bizoba bigugwa. Aho kuba ari ugupfumura. None iyo nyishira iratandukanye rwose n'itangazo ry'ivyavuye mu nama shikiranganje.
Itangazo ry'inama nshikiranganji ryo riravuga iki ku vyo Soterevo izozana? Nta namwe itangazo ry'inama nshikiranganji rivuga ko Soterevo izobanza gutanga ariyo aharurwa nka 20% y'inyungu canke y'iryo Soterevo izimbura. Ica mbere, inama nshikiranganji ivuga ko leta na Soterevo bagiye hamwe kugira bacukura ubutare bwa Murehe. Leta ikazotanga ubutare n'amakuru yose abwerekeye. Soterevo nayo mu gice ca mbere c'imyaka 5 ikaba izozana umutahe canke se financement de projet ugizwe n'amafaranga y'amarundi imiliyaridi 6,950 n'ibihumbi 395 ndetse n'amafaranga 815 y'amarundi. Akaba aharurirwa mu madolari y'abanyamerika n'imiliyoni 5 ibihumbi 958 ndetse n'846 madolari y'abanyamerika. Mu gice ca kabiri c'imyaka 10 Soterevo izoshira muri uwo mugambi amafaranga bise investissement total angana n'amarundi imiliyaridi 45 imiliyoni 880 ibihumbi 981 ndetse n'amafaranga 561 y'amarundi. Ayo mafaranga yose aboneka nk'umutahe Soterevo izoba iriko irakoresha. Ikindi kiboneka kandi nuko Soterevo ata amafaranga mvamakungu izozanira Burundi bimwe biboneka. Amafaranga nka yose izozana na amarundi kiretse miliyoni 5 z'amadolari y'abanyamerika izotanga mu ntango. Ayandi yose arenga imiliyaridi 52 azoba mu marundi. No mu gice ca kabiri mu gihe Soterevo izoba yamaze gutangura gushora ubutare izozana mwishira hamwe investissement total amafaranga y'amarundi arenga imiliyaridi 45. Kubijanye rero no kugabura inyungu, itangazo ry'inama nshikiranganji riti tubivanye mu rurimi rw'igifaransa tukabishira mu kirundi bivuga ko amafaranga azova mu rudandaza rw'ubutare azogabwa guca 20% azoba ya leta y'u Burundi mu gihe 80% azoba aya Soterevo, ariko hakazokurwamo amafaranga yo kubungabunga ivyononekaye. Igipfungu rero cagumyeho. Mu ncamake igipfungu kubijanye na Soterevo cagumyeho inyuma y'ikiganiro c'umukuru w'igihugu. Ese nyene ishirahamwe ninde? Ese ishirahamwe ryatoye gute ryonyene atahiganwa ribaye? Kubera iki bahisemwo ishirahamwe ataho rimaze gucukura ubutare? Kubera iki bahisemwo ishirahamwe ata n'amafaranga mvamakungu rizana vy'ukuri? Kubera iki rizunguka 80% Uburundi bukaronka ibice 20%? Bamwe bati ivyo vyiza rero amasezerano ashinga Soterevo Mining Company Limited be n'amasezerano hagati ya leta na Soterevo bishizwe ahabona ngo abarundi bakamenya ukuri kose nk'uko abahinga n'abasesanguzi mu vya politike bobo babitangaza. Ni mu gihe kandi iri tangazo rikimara gushirwa ahabona benshi bibajije koko ibibazo bitandukanye. Ikibazo abantu benshi bariko baribaza cane kuva bumvise iryo shiramwe rizimbubwo butare niyo ryazananye ku mbuga ngurukanabumenyi. Nta namwe iryo shiramwe rivuga ko ribaho canke ko rifise ico rimaze gukora mu gucukura ubutare. Benshi nibo bibaje ati bigenda gute ngo ishiramwe ataho rizwi rishike rihabwa ubutare bw'igihugu rikanemererwa inyungu ingana n'ibice 80% n'amafaranga azova mu butare. Umuntu asunye umutare iryo shiramwe yizozana igice kinini kiri mu mafaranga y'amarundi kandi kazotangwa mu kiringo kirekire c'imyaka 15. Ni mu gihe muri iyi myaka iheze twabonye amashirahamwe y'abasuma yagiye aradukangagiye kwimba ubutare bwa Nikeli Musongati. Ku ntwaro ya Perezida Nkurunziza ayo mashirahamwe yaranganzwe ukamengo Burundi burakize. Vyarangiye bikwegeye imanzi igihugu masenare mpuzamakungu bwa butare butimbwe. Mu kiringo ca gatatu ca Nkurunziza naho haradutse andi mashirahamwe akomeye cane yimba Terelale. Ubutegetsi bwemereye abarundi ko ubutunzi bugiye kubashwara. Vyarangiye Perezida Ndayishimiye yugaye ayo mashirahamwe anatangaza ko Uburundi butaronse n'urufaranga na rumwe muri Terelale. Amafaranga yagabuwe na bamwe mu bategetsi bafatanije n'amashirahamwe yimba. Benshi rero bakavuga ko amasezerano atangaje cane, amasezerano ya leta n'iri shiramwe Soterevo atangaje cane. Benshi bikanaheza bavuga ko iri shiramwe ryoba ari ry'ibihangange bikomeye cane biri mu butegetsi, cane cane abakomeye harimwo umurwi w'abajenero ndetse n'abandi bahambaye cane n'ubundi bari mu butegetsi bwa CNDD FDD. Ngayo rero amakuru yaragezwe ko muri kano kanya ufyonde subscribe canke sabone niba utari wafyinda ko kugira ngo tuzikanwa na dushikiriza
musangize ano makuru bagenzi aho bari hose kandi kugira ngo nabo baje baraba mu bambere bashikirwa n'abiriko biravugwa bigezweho ngaha mu gihugu cy'u Burundi, yoba ayariko aravugwa mu gisata ca politiki, agateka kazina muntu, imigenderanire n'ayandi makungu n'ibindi vyinshi bitandukanye. Ni Umuhuza TV rero Imana ibahezagire mu bikorwa vyanyu vya misi yose muriko murakora.